Mumaze imyaka ingahe mu rugo? Jewe je ndi nyokuru. Abagabo ntibakunda umuntu amera nk'uwugomba kubaja hejuru. Abagore bobo barakunda affection, barakunda kumva famiye ata kintu uriko urayinvestisamo, amavaleur uriko urayiha, none ubwo butunzi buzoba ari ubwiki? Ndakubwira Gatieri, ikintu kibaho kibi, umve ndagisubiyemo kandi nshimitse, ikintu kibaho kibi Shalom bakunzi ba SSH Burundi TV, turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu, tubaha kaze kandi kwinombonesha kure ya SSH. Ni ishirahamwe rukristo rikora mu bikorwa byo kubaka umuryango unezerewe kandi ufise ubushobozi, rikorera mu mpande zine canke ico twita ama centre. Hariho centre thérapeutique aho hakorwa ibikorwa by'ubuvuzi bw'amarangamutima, niko no bivuga, ico bita counseling. Harakorwa n'ico bita ka medical. Nk'ubu mu mwaka uheze muri 2024 harakozwe ka medical mu ntara ya Kayanza muri commune Gahombo. Hariho n'indi centre yitwa centre de conférence aho dukora inyigisho zitandukanye, kugwaruka ku ngo, ku makouple, ku migwi itandukanye, harimwo n'abadorcas, abibana, abakenyezi bibana. Hariho n'indi centre missionnaire aho hakorwa ibikorwa by'ivugabutumwa. Hariho n'indi yitwa centre médiatique, ariyo yiyi mubona turimwo twebwe turiko turakora ibikorwa byo kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu mateleviziyo, mu ma réseaux sociaux, dutuma abantu kubana natwe kwiza imbuga zitandukanye, tugenda tubashitsa ko ibiganiro bitandukanye. Mvuze byinshi, ubyumvise gute? Oya, byari bikenewe. Birakenewe kubera nk'ubu uriko uravuga ngo SSH, uko abantu bamenya ico kintu cyari cyo. Ego. Ubundi SSH bovuga ngo ni mugabo ugerageje gusigura ibikorwa bikorerwamo. Ego. Kandi nanjye ndongera ko akantu SSH by'ukuri ni nziza gose kubera iyafasha abantu benshi, kandi umuntu wese amaze kuza tukumviriza inyigisho zaho batanga, nukuri benshi barungutse ikintu gikomeye. Ego, barungutse ikintu gikomeye cyane cyane muri zo nyigisho umuntu arimenya, akamenya uwo ari we, akamenya n'ibikomere yagize mu buzima, ukamenya comportement z'abantu ico zivako. Ibyo byose muri SSH uhashitse vraiment ntusubira kuyoberwa, ntushobora kuyoberwa igikomere ufise mu buzima bwawe, nukuri urabihishurirwa. Ibi rero nanje ndabishingira intahe. Amen. Ego, kandi niyo counseling bagira nukuri bafasha abantu benshi mu vyumva. Hari n'ingo ziba zigira zisambuke n'izasambutse kubera kwiga, kwimenya, ukamenya n'ivyo bikomere ufise, ukamenya, ukabona igituma uri muri zo ngorane. Benshi bagenda bahinduka, bagasubira bakubaka neza. Canke niyo ka medical yabaye nukuri yaragize impact nini gose. Barafashije abantu benshi mudashaka kwiyumvira. Rero numva muri rusange vraiment SSH yagihageze. Amen. Yagihageze muri iki gihugu. Wow. Twongere ko kandi ko bikorwa no bikorerwa ku buntu. Ego, nta mafaranga. Nayo makanseling urazi ubundi ugiye kurondera umupsikologe ko bagusaba amafaranga. Mugabo SSH bitangira ubuntu. Umva ni kuri hari jewe haraho muramvuga abantu bakagira ngo ndexagere. Ariko sine exagere. Nuko nahabonye imbuto ikomeye gose. Ego, ari ntahe zifadika. Nkari nk'abantu b'abapfakazi bari babaye gose, bafise agahinda gakomeye, ariko uyu munsi babohotse. Hari abajene bari babushe bankana n'abavyeyi babo,
ariko uyu munsi harabaye restauration y'imiryango myinshi n'abavyeyi hagati y'abana ukuri n'igitangaza ego wow SSH ibyo byose bikora ntago yegamiye ishengero na rimwe irimo icyo gikorwa cyo kubaka umuryango kuko kubaka umuryango ari umuntu wese ahamagarirwa kubaka umuryango kugira ngo ubeho unezerewe kandi ufise ubushobozi mbere ko dutangura tubahaye ikaze mu izina rya Yesu batanguye kumvugisha utaranyakira je ndakwakiriye uramenyereye ngira ngo uzi ko twararanye uri umuntu wacu turagukunda mama Hawur niko bamwita afise umwana yitwa Hawur yitwa ariko Semirengo Henerte ni umwigisha w'ijambo ry'Imana akongera kandi akaba umwe muri SSH kandi n'ikiganiro duheze gukorana mu minsi iheze uvuga ku ruhande rw'abakenyezi batubwiye ikiganiro cyiza cyane kandi turabigushimiye amen ku izina ry'abagukurikiye mboneye ko bikubwira barashimye yego amen dutangura mu dusengera data rugira vyose uri mu ijuru igitondo cyiza nk'iki cy'umugisha duhaye kugira ngo tuganire ibyubaka imitima ibyubaka imishaha ndetse n'ibifasha impwemu yacu dusabye impwemu yera twebwe ntacyo twovuga ngo gifashe imitima y'abantu ariko mpwemu yera ashoboye byose kuko ari wazi inyota n'inzara abana b'Imana bafise rero mpwemu yera ndagutumiye ngwino ubane natwe ngwino turongore ngwino dukoreshe kutwe turi ibikoresho byawe nawe uri tuye yaroze imitima yacu udukoresha ibyo ugomba kugira ngo imitima ya benshi ifashwe ndagushimiye kandi ndakuninahaje ibicubahiro cyose kibi cya data wa twese umuremyi w'ijuru n'isi na Kristo umwami wacu amen 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 uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kigaruka cyane cyane ku cyo twita communication mu rugo dans le couple aho umugabo n'umugore uko baganira mu gihe mu bihe byiza mu gukemura ibibazo mu gupanga imigambi y'urugo mu gutuma urugo rukomeza kuba gwiza uko bajeha cyangwa uko batunganya ibibazo byo mu rugo ni bimwe mu bintu tugiye kuganira ko uyu munsi iyo tuvuze communication mu rugo mwe mwumviki iyo tuvuze communication mu rugo jewe icyo numvamwo nukumva yuko umugabo n'umugore bakiye kuganira ikintu cyose cerekeye urugo ikintu cyose ndetse si n'urugo gusa cerekeye ubuzima bwabo n'ubuzima bwabo batunze ndetse n'ubuzima bw'imiryango yabo muri rusange ni ibiganiro bitaraba bo bonyene kuko umugabo n'umugore bubakanye ijambo ry'Imana ritubwira ko bahindutse umuntu umwe rero iyo mwahindutse umuntu umwe mwategerezwa kuvugana ikintu cyose cangaje umwe canke uwundi mukabijamwo inama ivyo mukora byose ari vyerekeye ubuzima bwanyu bwite ari vyerekeye ubuzima bw'abana banyu ari bwerekeye ubuzima bw'abo mutunze ndetse n'amiryango yanyu muri rusange ndetse n'ubutunzi bwanyu ikintu cyose kibagize mwari mukwiye kuba mukivuganako nico numva ku communication muri famille ntaco umugore akwiye guhisha umugabo nta nico umugabo yarakwiye guhisha umugore vyose barinda kubishira ngaho bakabiganirako ego nk'ubwo buryo bwo kuganira ni gute bo bikora ntibamenyerane cyangwa ngo baharurukane urumva ibanga ni rimwe nukumva ngo umugore ni wewe nyene umugabo akumva ngo jewe turi umwe kandi ukamenya ngo kugira ngo urugo rugende neza nuko ikintu cyose tugikoreranira mu bumwe n'urukundo ukumva yuko igishobora kumubabaza kiza kuguhungabanya nawe kuko burya ikintu nabonye we nuko utaranubaka nta kintu kibaho kibishe nko kubana n'umuntu mutumvikana uriko uravyumva nko kuba uza nko uri nk'umugabo ukaza mu rugo ugasanga nta keyi ihari
kandi kenshi ibyo biba hehe, biba muri ya communication. Iyo umuntu umwiyugururira, iyo umuntu umubwira ivyawe, ibyo uri kurakora, ibyo urimwo, nawe aranezerwa. Rero kugira ngo ibyo bintu bigende neza, nukumva ngo ni n'abashaka ko ibintu mererwa neza, ni n'abashaka ko urugo rwanje rugenda neza, uyu muntu ntaco nkwiye kumuhisha. Mukaba muri unite, niho bituma urugo ruryoha. Atawike ku wundi, nakayagize gutya nawe, ako vyose igihe wabishize imbere, naho uwoza kubateranya ntiyoro nkamenana, kubera mwamaze kubaka uruhome ku buryo ata mwasi ashobora kurumena. Rero biragusaba ngo vy'ukuri wumve ngo umudamu twabaye umwe, umugore yumve ngo umugabo twabaye umwe, ntaco nkwiye kumuhisha. Mumaze imyaka ingahe mu rugo? Jewe je ndi nyokuru. Ndarimaze imyaka 35. Wow. Ego nayikuje mu kwa gatatu. Imana ishimwe cyane. Mufise uburambe bunini mu cerekeranye n'urugo, ariko hari ikintu nkunda kubona, sindubaka ariko ndamaze kubona ikintu mu ngo zitandukanye, uko abagabo bifata nuko abakenyezi bifata biratandukanye. Ego biratandukanye. Urazi igituma umugabo n'umugore ntibaremwe kumwe, Imana ntiyabaremwe ico kimwe, turatandukanye. Rero kugira ngo ushobore kumva uyo muntu mubana, uteza kubanza ni kimwe twanatangurira, kandi abantu bose bari bakwiye kumenya, ni kumenya imero y'uwo mubana, ni kubanza kuyimenya, ukamenya ngo mbega uyu muntu ameze gute, imero yiwe niyi. Kandi igihe umaze kuyimenya, urumva hariho umwe avuga cyane, dufate nk'umusanga avuga cyane, umuflegmatique arinumiye. Donc wabimenye, umenya ingene ushobora kumuzana mu kiganiro, umenya ingene ushobora kumwihanganira, umenya intege nke ziwe n'inkomezi ziwe. Rero nico gituma nakubwiye nti SSH yaje hageze, ivyo byose baravyigishayo, bigatuma rero muri ya communication vyoroha. Kandi ikindi, nk'abagore muri nature en general, abagore bavuga menshi gusumba abagabo, kandi umugore arakeneye kumvirizwa cyane gusumba. Rero igihe utari kuramuha ugutwi ngo yumvirize, abagabo nabo urazi n'abantu ibintu kenshi usanga ari pam mugabo abagore siko tumeze, turakunda detail. Ibyo byose rero uteza kubimenya kugira ngo gwa rugo rugumemwa amahoro. Uwo mugore wigore, akeneye ko muganira, akeneye ko muja muri detail, muyijemwo, kuko mutayigiyemo hari igikomere uri kuramutera, kandi ingaruka irakugaruka ko wewe. Igihe wa mudamu atanezerewe, nawe ntushaka kunezerwa. Rero muri communication biragusaba kumenya mbega umudamu wanje n'umunyamajambo menshi, canke ni wa wundi yikwega, canke ni urumva, ukamenya detail zose kugira ngo urugo rugume mwiki, rugume mw'amahoro. Ego mwiki gihe isi rikirukanka cyane, hari ikintu kimenyerewe cyane, aho usanga yaba umukenyezi yaba umushinga ntaye w'urugo bashika bose bakubititse barushe, ugasanga umugabo kugira ngo azoruhuke wakeneye kuba ahantu ahoze, umukenyezi nawe akumva akeneye kugira ngo yumve ko aruhutse, akeneye kuvuga ivyo bintu. Iyo communication ni gutiza guhuzwa, kuko umugabo ahantu akeneye wageneye kuguma ari ahantu yihore hatuje, umukenyezi nawe akeneye kuvuga byose abo bahuye, nkuko ejo ngo bavuga amajambo menshi. Ni gute communication ngaho izoba mu buryo butuma bakomeza kuba, nivuga ngo ntihagire uza guhungabana, umwe wese yumve ko yujurijwe reservoir yiwe, yaba umukenyezi yumve ko reservoir yuzuye, yaba umushinga nawe yumve ko reservoir yiwe yuzuye. Urumva nkaho umugabo urumva yakoze yarushe, sivyo? Yarushe. Ico mbona gikwiye, yosigurira umukenyezi wiwe ati nukurumba barire, uyu mwanya numva ndushe cyane, reka cyo tubiganire kwejo. Ega vyose ndakubwira aho bipfira, bipfira mu nyifato, mu nyifato. None ubu uye nk'umushinga nta wanje par exemple, yotaha nkamubwira nturumva nashaka tuganire kuri ibi nibi, hama akacambwira ati nukuri ndagusavye babarira, ndarushe ndumva nkeneye kuruhuka. None ibyo ari byo byose uzi ko ari umuntu mwari musanzwe muvugana neza, eske ibyo bintu niho birarana? Uteza kubirarana kugira ngo
mureka aruhuke kuko yabigusabye kandi urabona ko arushe. Ikibi ni wa muntu akwima. Hariho abantu bimana espace yo kuganira, wagira ngo uravuga ngo mufate umwanya muganire akagushibura, ariko ubundi igihe ubona ko umuntu arushe, igihe ubona ko atari wa muntu afise iyo ngeso, ndumva ivyo bintu ho birarana. Mukarondera umwanya mwiza ubona amerewe neza ukubiganirako. Ikibi ni barya abantu banka kumviriza umuntu, kuko hariho abanka, mugabo igihe wanse menya ko uri kutera ibikomere wa muntu wawe, kuko ivyo yashaka gusohora ntariko araronka ingene abisohora, kandi ibyo iyo bigwiriye bivamwo ingorane. Ariko igihe naho yoba ari ikibazo cabaye, ifo ko mukidiskutako mukakivugana kugira ngo yidesharge. Ariko kuvyigumizamwo ni babandi benshi uzosanga vyaragiye bikuzura ukabona ba deprime, ariko igihe abisohora, igihe mu biganirako birahera. Okay, nariko ndavuga ko ibi bihe biriko birirukanka, bigoye ko imyanya ishoboka kenshi usanga abantu bose barifatiriwe. Ni gute abantu bashobora gutunganya imyanya yabo bwite, umukenyezi n'umushinga nawe wiwe, imyanya yabo bwite yo kuba ahantu ho kuganira? Ubushakashatsi buvuga ko abakenyezi kenshi bakunda kumva ko bari mu rugo banezerewe iyo kenshi ibiganiro umushinga ntavuga bimugarukako. Ni gute botegura nka couple imyanya yo kuba ahantu habo bonyene bavuga ku rugo rwabo? Ego, urumva ico nohanura, urabona nkuko bivuze hari aho usanga abantu biruka ugasanga nta myanya bakironka, hariho n'abakora amajoro cyane cyane nk'abantu baba hanze. Je ico nobasaba nuko bogerageza bagafata umunsi umwe, bawufata mu ndwi zibiri, bawufata mu kwezi, ukaba umunsi uri sacré pour la famille, canke une fois la semaine bakavuga ati uyu n'umwanya wa famille, hanyuma mukicarana mukaganira, mukicarana mukisanzura, umwe wese akavuga ibi akamubaki. Mugabo ntibabe babantu bagomba bavuga ngo nakazi. Mbega none akazi uri kuragakora uwundi atamahoro afise, après tout ako kazi nakiki? Uburyo urondera si ubw'umuryango. None igihe umuryango wabaye utanezerewe, none ivyo vyoba bimaze iki? Rero numva ngo nifo ko barondera umwanya wo kwicarana, umwanya wo kuganira, umwanya wo kubazanya ico uwundi yiyumvira ku wundi. Uwo mwanya vraiment urakwiye kuboneka, kandi igihe mwiyorganije ukabishiramwo umwete, ukabishiramwo mbega novuga gute, ukabona ko ari ikintu gikenewe, umwanya ntiwowubura. Byose biva priorite wahaye ikintu. Rero ariko nohanura abantu bose bubatse nukuri kurondera umwanya wo kuvugana, kurondera umwanya wo kuganira, binabaye ngombwa mugafata na vacances amwe bishobotse, mukiyeruwanya mukava no muhira, mukaja nk'ahantu mukamara 2 jours muri babiri muriko muraganira. Ego ubuzima none niki? Ubuzima nubwo nyene, kuko iyo umwatuntuye ku mutima nta mahoro ashobora kuboneka. Murakoze. Hariho aho mwavuze tugitangura muravuga muti ni vyiza ko abantu babwirana vyose. Hari igihe bishika hagakorwa ikosa, hakaba ikintu gitandukanye abantu babana, kikaba ikosa riremereye, umwe kumva ati je adahevye ibintu atansavye imbabazi, akabigumya mu mutima, sindavyemera. Uwundi nawe ati ateza kumva ko ndi umushinga ntahe. Aho ni mu gihe umushinga ntahe yakoze ikintu, teza kumva ko ndi umushinga ntahe nshoboye vyose. Ni gute communication izoba hagati y'abubakanye bagiranye ikibazo bigatuma basubirana, cyane cyane ikosa ryakozwe n'umugabo? Urumva je nkunda kubivuga, icyambere nukumenya mbega kutavugana n'uyu muntu canke kutababarira uyu muntu, mbega ingaruka iza kungana gute? Mbega ari namubabarira inyungu iza kubamwo niyi? Ubwo buryo uzurabe kenshi cyane
abantu bapfa akantu gato, kandi ako kantu ushaka kukarengera woshobora gusoma vyinshi. Ikindi numva none kumenya uwo mubana ingene ameze. Hariho abantu b'akanyarigabo babaho ukabona cyane cyane abagabo ndamaze kubibona n'abantu kenshi bihagarara niyo nature yabo, n'abantu bihagararako, n'abantu badashaka gusaba imbabazi. Hariho n'iyo n'umuntu ashatse gusaba imbabazi ubona akuzanira nk'akantu cyangwa ukabona arahinduye yahora atahabwije agatakara, donc agakora utuntu tukwereka ko umengo yakozwe ko n'ibintu muba mwavuganye, mugabo bikamunanira kuvuga ko akajambo pardon, kandi n'akajambo gakomeye burya. Rero igihe ko uwo muntu wawe ameze gutyo, hako mubipfa, hako musambura urugo, hako muguma mu bibazo mushwana, niwo bireka. Ariko uravyumva, rero burya nta rugo rwubakwa nk'urundi kuko nitumeze kimwe twese. Rero ni vyiza ko umuntu wese muri mwubakanye ifo kumenya intege nke z'umugabo wawe, ifo kumenya intege nke z'umugore wawe. Muri izo ntege nke wige kuvyihanganira, kuko ugiye kurusambura hapfa vyinshi, hapfa vyinshi. Ariko igihe wobireka wokiza vyinshi, wokiza vyinshi. Kandi niyo abonye n'umwe bishobora kuba ari umugore yigagaza canke ari umugabo yigagaza, mugabo igihe abonye ubiretse akabona ugumanya ubugwaneza, hari naho nawe nyene agatima nama kagira kadodora, akavuga ati kubera ko uyu muntu noguma niko ndamubabaza ibihe byose, ubugwaneza bwawe bukamuhindura. Mugabo ntuce uvuga ngo nanjye ndagira bras de fer, muca musanga mwishe vyinshi. Kandi hari ikintu nkunda kuvuga, burya wewe iyo wemeye kuguma mu mubabaro ukaguma uviva ubuzima bubi uri kurabamwo, erega bwica wewe, burashaka kukwica wewe, ugasanga uri umuntu yamababaye, uri umuntu adatwenga, uri umuntu witera n'ibistress, ugasanga ejo biraguhitanye. Mugabo igihe ubisuzuguye, kandi uko kubisuzugura nako nuko jewe nkunda kukivuga, naho ndiko ndaganira n'abantu peut-être rashaka batanakijijwe, ariko narabonye ibanga rikomeye gusenga Imana. Imana irashaka kuguha inkomezi zirenze, ugashaka kwihanganira ibintu birenze ibyo kwihanganira, kandi ugasanga uri amahoro, kandi ugasanga n'urugo rwawe rujemwe ikirere cyiza, ari ibintu wabisuzuguye. Rero nukuri ndinginga abantu musenge. Imana yarabivuze ngo tuzane imitwaro yacu tuyizanira Imana, kandi irayikorera by'ukuri. Rero icyo ubona udashoboye, ubona udashaka guhindura umuntu, kandi burya nta muntu ahindura uwundi, bishira Imana iguha inkomezi zo kubibamwo ukomeye, hanyuma mukomeze urugendo. Igihe urukomeje ejo usanga ibintu bishoboye guhinduka. Nico numva novuga. Urumva abantu ntitumeze kimwe, ntitwaremwe kumwe, ntitwarezwe kumwe. Hari abantu usanga nukuri ubwonko bwabo bwugaye, yumva ati jewe nafashe ingingo niyo nyene. Rero igihe udashaka uvuze ngo nanjye reka rero mpagarare nkawe, mwica byinshi, mwica imitima y'abana, musambura urugo rwanyu. Ariko igihe usenze Imana ikaguha inkomezi zo kubyihanganira, ugasanga ejo bibaye byiza. Nk'inaribonye mumaze imyaka 35 mu rugo, hari utuntu twishi mumaze kubona. Gira inama aba jeunes mariés, les femmes surtout, les jeunes femmes, uburyo bashobora kwereka abagabo babo amakosa bakoze batabakomerekeje. Ni kuvuga ngo bakoresheje communication itababaza. Ni gute bokwereka abashinga ntaye baba ko bakoze amakosa? Urumva ikintu nabonye, abagabo ntibakunda umuntu amera nk'ugomba kubaja hejuru. Jewe ikintu numva nohanura umukenyezi wese n'abakuze, igihe ubona habaye ikosa, fata umwanya urindire, ubanze wakira ico kintu, hama kandi
ubanze wiyumvire ico ushobora kubwira uyo muntu utekanye. Burya ijambo uvuze utekanye ntirisa n'ijambo uvuze ushavuye. Ntibisa na gatoya. Ubanze wicare usenge uyumvire iki kintu gamana ndakivuge gute, mwe muyera fasha ndongora ndakimubwire gute, udahubutse. Kuko nasanze kenshi iyo ushavuye na wundi aca aduza wese mukaduza amajwi, kenshi usanga mukomerekanije. Mugabo igihe ufashe umwanya hanyuma ukakivuga utekanye, nawe arakogwako. Kandi ntukivuge uwo munsi cabaye, ihangane ukirarane rimwe kabiri, ubanze wumve ko vrema ishavu ryaheze, hamubone kukivuga kandi ukimubwire mu bugwaneza. None nk'ibi bintu ubona bishobora kubandanya gutya? Mbega ubona ibi bintu hari ico biriko birubaka mu buzima bwacu buhoro buhoro? Jewe iki ndakibabwiye narakibonye ko kigira ikimazi. Je hari igihe cinshi navugiraho ngasanga ahubwo tuciye dushwana, ariko ahandi ugasanga ikintu urakiretse kimubwiye buke buke ukabona ko acumvise kandi kimukozeko. Rero twige kuvuga dutekanye, twige kuvuga twatsinze ishavu, niho ikintu gishobora kuvamwo ikintu kifadika. Ego. Hari igihe gikunda gushika abubatse urugo, surtout cane ku bakenyezi nibo bikunda gushika, ugasanga ngo kugize ibi nanje ce ndabivamwo, mbere nditahiye muhira hari abakunda kubigira cane ngira ngo bikunda kuba kububatse vuba. Nizihe mpanuro mwoho abantu bameze gutyo? Ikintu noha impanuro abantu bameze gutyo no kubanza kumenya icakujanye aho hantu. Mbega bagiye gukora iki? Bagiye gutembera? Nagira ndakubwire ngo nanakivuze mbere, uwo muntu mugiye kubaka ntimwarezwe kumwe, ntuzi n'ivyo yahuye navyo bituma amera uko ameze. Rero ni vyiza ngo ubanze utekane, ubanze umwige, ubanze umenye inkomezi ziwe, ubanye intege nke ziwe, hanyuma uca umenye ingene ushobora kuzuza izo ntege nke ziwe afise. Kandi ivyo ntuvyiga umunsi umwe. Mbega urazi na jenga na gutya ko ari vyo nk'ubu nkidekuvura muri we. Wow. Umuntu ni munini burya. Umuntu ni munini. Kandi umenye ngo ubwo rugo ugiye kubaka, sinzi ko nakivuze ngaha canke kuri hori, navuze ko urugo ni umugambi w'Imana. Umenye ko ari igikorwa c'Imana ugiyemwo. Amen. Umenye ko uwo muntu Imana kubona yaguhuje nawe si gihamana, kandi yabonye mukwiranye. Siko ijambo ry'Imana rivuga, ndakuremeye umufasha mukwiranye. Udero uwo oye Imana yaguhaye niwe mukwiranye. Rero bisigura ngo ntege nke ziwe niwe uteza kuzuzuza, niwe uteza kumufasha, niwe uteza kumusengera, ni wewe. Rero wumve kuri mu gikorwa, niwasanga ari intege nka afise, umenye ko ari uteza kumufasha kugira ngo izo ntege nke azivemwo. Nayo kuvuga ngo uwanye igitanda kirashashe, none ko ariko wakivuyemo, wakivuyemo kubera uzi ko hari ikindi nawe ugiye gusasa. Ico rero uteza kukigwanira, gushikaho nawe uzoshika ku rugero nawe urungika abandi kubaka urugo. Si ibintu upfa gutora gutyo. Kandi ikindi mwomenya, menya ngo umwasi ntakunda urugo. Nivyo mubimenye, umwasi ntakunda urugo, umwasi aranka urugo, arugwanya buri munota buri saha. Rero uteze guhangana n'umwasi. Satani ntazokwigera yemera ko ubahuguwe neza. Rero nawe igihe umutije amaboko kugira ngo usambe urugo Imana yaguhaye, urumva ni ikibazo. Nukumenya ngo uwo tugwana ntasinzira ntahunyiza, aguma agerageza. Rero nawe no kurunda nawe amastrategie yose yo kudejuwa imitego yiwe. Ego. Murakoze cyane. Twariko tuvuga cyane twavuze ku mukenyezi, yaba ukuze yaba umaze igihe kitari kinini mu rugo. Hari n'ibikunda gushikira abagabo mu buryo bakomunika. Umugabo akumva mu myumvire yiwe yuko kuba yaronderation,
kuba yambitse abo mu rugo rwiwe, kuba yarihiye amashuri abana, ivyo bintu bikwiye, akabona ko kwitaho uwo babana, ngo akomeze kumubona canke gukomeza kumubwira amajambo meza nk'uko yabikora muri fiançailles, akumva ko vyaheranye na fiançailles. Mwebwe niko muvyumva? Siko navyumva na gatoya. Mbega none uwo mugore wabo ntiyafungura, uwo mugore wabo ntiyambara, uyo mugore wabo ivyo byose wumva watanze ntiyari abifise, sivyo abakeneye. Oya, icambere abagore bobo barakunda affection, barakunda kumva ko umuntu bari kumwe, ico umugabo wese ahari akimenye. Nta mugore yanka kubona umugabo ari ruhande yiwe, kandi arakeneye kumva ko ari protégé, ari soutenu par umugabo wiwe. Rero abagabo bavyumve, umugore ntaba akeneye ibintu materiel. Hama ikindi twarigeze kukiganira kuri Holy Canaan, burya no kumenya n'ikintu umugore wawe akunda, ururimi yumva, langage d'amour yumva. Niba ari ikintu akunda kume, niba akunda kumwofra muhe, kuko anezerewe ni inyungu kuri wewe. Kandi hariho aho umugabo yumva ngo reka nirukanke nje kurondera, ukabona nta mwanya ha famiye yiwe. Mbega none famiye ata kintu uri kurayinvestisamo, amavaleur uri kurayiha, none ubwo butunzi buzoba ari ubwiki? Kandi hariho abantu benshi bameze gutyo, kumva yagiye, yayuriye indege yagiye, yari mu tahamajoro, ntabona ingene abana biriwe, ntazi ngira n'imyaka bagezemo, ntazi n'amanota bariko, ntazi ingene bariko bari, nta kintu na kimwe azica urugo. None urugo wowe wumva uba ufise urugo? Ntabwo uba ufise. Rero birasaba umupapa ko agira umwanya wo kuraba ubuzima bw'urugo, akaraba ko abantu bari équilibré, akamenya akumviriza ivyumvira abana bafise uko bimeze, umva nawe akabaganiriza, akabaprepara pour ejo. Kwiruka ngo amahera urondera ataburi kurayaronderera, atabuzoyasigira, umva atari ikibazo. Rero umugabo ateza kumenya ubuzima bw'urugo. Imana yabwiye umugabo ngo iri tongo ndariguhaye, uririme uririnde. Mbega iryo tongo niki? Ni urugo Imana iguhaye. Iguhaye urugo ngo ururinde, iguhaye urugo ngo urukorere, iguhaye abana kugira ngo ubashiremwo amavaleur ushaka. Urazi ko ariwe nk'umupapa n'umwana ashobora gushikana n'imyaka na 10 n'ingahe atazi ivyiyumviro vyiwe, kandi twabonye ko umwana amavaleur azomugira ejo ayaronka kuva kiri mu nda ushika ku myaka ngira ngo ni 6 n'umunani 6. None umupapa atabaye ngaho ngo abimuhe bizogenda gute? Rega ari ibintu mu mama adashobora guha umwana. Imana hajya ikintu cyose yakiremye ku rutonde, kandi urutonde rw'Imana igihe utagubahishije, utagubahirije hariho ibifa. Ndire bariko baranyumviriza, amenya ngo umudamu afise inda uteza kumuba hagufi, uteza kumurinda gushavura, uteza kumuba hagufi kugira ngo umwana umunezero, kugira ngo n'umwana ari mu nda yakira umunezero. Uteze kumubwira amajambo meza ko n'umwana yumve ko hariho affection ariko araronka. Umupapa atiza kuba hafi y'abana, atiza kuba hafi y'umudamu wiwe kugira ngo abana babone agaciro ka papa mama. Mwiwe n'abana ejo uzosanga babaye abarezibiyene aba homosexuel, kubera batigeze babona papa mama bicaranye, ntibigeze babona uburyohe bwa papa mama. Mugabe igihe umwana akiri muto akabona papa mama baricaranye, barasangira, barasohokana, baratemberana, baraganira, baratwenga, uyu mwana azokwifuza kumera nka papa mama. Mugihe habona abantu baterana ingumu, abona abantu baticarana ngo basangire, abona abantu badasohokana, abona abantu n'ibintu bibishe, azovuga ati akwaboye kuja muri ibi bintu. Yega umuntu yifuza ikintu kubera yagikunze.
yabonye ikintu kiryoshe. Rero abavyeyi egera ingo zanyu, egera abana banyu, kireye ikirere ciza mu muryango, kireye ikirere ciza mu muryango. Hari abantu banezerwa no kuba hanze, ugasanga abantu banezerwa no kuba hanze, ariko muhira ntibahanezerererwe. Haraho ntangara, ukabona ahantu uca ugasanga minwi, nuko je sinkunda no kugenda mwijoro, nta nivyo nkunda, ariko ukabona abantu baba jeune marié cyangwa meme n'abapapa, none ushobora gushikana minwi uri hanze gute? ngira ngo biterwa n'abakenyezi babo, ukuntu bategura mu rugo, ngene bahagira muhira. Erega niyo umugore ategura nabi, uwo mwigisha ukamubwira ingene ategura, mukanabiganirako. Erega ni ya communication, ikintu kitagenda neza icara mu kiganire, umubwira uti je nifuza ko ibintu bigenda gute, ibi birambabaza, hama n'uwo mudamu afata umwanya wo kubihindura kugira habe ikirere kiryoshe. Donc abantu barica abana babo, abantu barica abadamu babo canke bakica abagabo babo. No, kuko nakubwije ukuri, urugo umuntu wese avyumve azorubazwa imbere y'Imana, azorubazwa. Je nzobazwa urugo Imana yampaye, nawe ni warongora uzorubazwa. Umenye ngo jewe ndi mu gikorwa kandi nzobazwa imbere y'Imana. Umwana wawe wamufashe gute? Wamufashe iki? Donc rero ntitwuvuge ngo umwe wese arafise icyo abwirizwa gukora, kandi azobazwa. Murakoze cyane. Turiko twegeza guheza ikiganiro, ariko numva tutoza kugiheza ntabajije ku bantu babana muri kwa gukemura ibibazo bagira. Hariho abantu bakunda kuvuga, reka mvuge nk'abashingantahe, umushingantahe akavuga ibibazo ku mukenyezi wiwe, ibyo akora bitari byiza akabivugira imbere y'abana. Uhise ubona iyo image ingene bisa. Birakunda kuba ahantu henshi, ahandi ugasanga nk'umushinga ntatukiye umukenyezi w'imbere y'abana n'abakozi. Ivyo bintu iyo shusho uyibona gute? Ni gute yokosoka? Ni gute boyirinda mu rugo? Ndakubwira Gatieri, ikintu kibaho kibi, umve ndagisubiyemo kandi nshimitse, ikintu kibaho kibi nukwereka intege nke zanya abantu. Hajya umwana ku muvyeyi wiwe ni nk'Imana kabisa. Uriko uravyumva? Ni nk'Imana. Umuvyeyi, umwana aremera umuvyeyi wiwe mu buryo ndibuka kera cyase na kera, umwana ashaka kugira ngo papa nkunda gusabye ngurira ijya ndege nanje. Uriko uravyumva? Kubera arumva papa n'umuntu w'igitangaza, n'umuntu ashoboye byose, mama n'umuntu w'igitangaza. Hama umwana akadekuvura ko utari gitangaza, yo bivuna umutima wiwe udashaka kwibaza, bivuna umutima. Nukuri ndasubiye kubinginga, shimitse, hisha intege nke zanya abantu, hisha intege nke abana banyu, kuko umenye ngo ibyo byose muriko murakora imbere yabo nibikomere muriko murabatera, kandi bizobagira kwingaruka ejo. Rero ukaba ukunda abana bawe, bahishe ingeso zawe mbi, bahishe. Niyo mukeneye kuganira, muvuge buhoro, muje mu cyumba muvuge buhoro. Mubona mutanabishobora, mutume mugenda, mufate umwanya mugende kubivugira ahandi hantu batabumva. Kandi hariho n'abavyeyi bakunda kugira abana ibigwanisha, akacamurega akarega umwana kuri akarega se kuri ku bana, cyangwa papa akarega abana mama wa ku bana. Si vyiza. Nukuri tuvyirinde, reka nanje nishiremo, tuvyirinde, kuko tuba turiko tubikamwo uburozi abana bacu.
tuba turiko tubabikamwo uburozi, kuko ejo izo mbuto tuba turiko turababibamwo. Iyumvire wewe urababaye deja, nawe uri kubikamwo umubabaro umwana wawe, kandi ejo nawe uzomera nk'uko umva wewe wifuza ko umwana wawe yogira ubuzima nk'ubwo uri kuragira wowe ubabaye. Ndumva rero nta n'ibindi birebire novuga ngira naguhaye inyishu. Murakoze cyane. Ni ikintu gikomeye kandi giteza urwanko, ugasanga abana bahengamiye ku ruhande rwa se canke bahengamiye ku ruhande rwa nyina kubera ukuntu bavuga amakosa imbere yabo. Turangiza, ntitwokwirengagiza abantu bari muri fiançailles nabo bagiye kuzubaka urugo. Iki kintu ca communication muri fiançailles bivugwa ko kishobora kuba kiri ku rwego runini cyane. Bavugana twose, nafunguye, ndavyutse, ngiye kwibrosa, ngiye hanze, nambaye utuntu twose. Ariko bageze mu rugo, ingo nyinshi ubusanga ibyo bintu bahita babivamwo, kandi ngira ngo aribyo byakomeza urugo ntavyonzi. Ni zihe mpanuro woha abitegura kubaka ingo, aba fiancé cyane cyane? Urazi ikintu nomba nobahanura, icambere waruvuze dere n'utudetaye dutoya, ariko mukwiye kuvugana ukuri, sivyo? Umubwiza ukuri, umubwira uti jewe mu buzima bwanje iki niki sinifuza kuronka umugore ameze gutyo. Urumva ati nicyo kintu ngiye kumva ntohura n'uwo muntu mu buzima bwanje, ukamubwira ivyo wanka, ukamubwira ivyo ukunda, umwese akamubwira ati jewe ukabona wumva ibi bintu udashobora kubinkorera, je numva nta nakamaro ko kubaka. Ako ufise ikibazo ngaho, ntashobora guca gwa mu mutego wo kuba uwo atariwe ngo anezereze uwo bazobana. Ayo n'amakosa uri kurakora, ba wewe mbwirana ukuri. Je mpora mbona hari nk'amaka usanga nk'umukobwa ugasanga hari ibintu ahishije umuhungu kandi akazobimenya ejo bamaze kubana. Ibaze nk'ivyo bintu abimenye, none ubona ko mushobora kubaka neza. Mubwiza ukuri, ubona ari ibintu hoho bishobora hari hano amapreve agaragara, reka kubihisha. Muvugane ukuri, mumenyane vy'ukuri, amenye tuwo ntwaye n'uyu, uwo ntwaye n'uyu, mumenyane. Ejo ntaze kudekubura ibindi bintu, kuko iyo abimenye harahaca gufata nabi. Ego harahaca gufata nabi, ariko mugire muvugane ukuri kugira ngo urugo mwubatse rukomere. Ego niyo mpanuro numva noba. Murakoze cyane, turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Ego urakoze gushima. Ego Imana iguhezagire. SSH ni yanje, ndayikunda, ntaco ntokora kugira ngo itere imbere. Amen. Dushime n'ababanye natwe, nizera ko namwe ikindi gihe nitwifuza gukora namwe ikiganiro muzoduha kandi cyane gose. Ego murakoze. Turangiza kadusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye kubw'imbabazi n'urukundo rwawe, tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye ngo tubashe kugukorera. Tugushimiye kubwa kino kiganiro, dushimye kuba wabanye natwe, dusengeye ababanye natwe, dusengeye abazokurikirana kino kiganiro ngo uzukore ku mitima yabo, ubatahuze. Kuvuga gusa ntibihagije, ariko igikurikira n'ibikorwa. Ibi Mwami bigende bibera ubuzima benshi, bitume bubaka ingo nziza kandi zinezerewe kandi zifise ubushobozi. Ukomeze gutabara abarundi, ukomeze gutabara amahanga, ukomeze gutabara Afrika, ukomeze gutabara isi yose, ukomeze gutabara buri muryango wose washizeho mu isi, kugira ngo ukomeze gushitsa ico ugomba ko. Mwami ukomeze kuduhezagira, ukomeze kuzigama imitima yacu, igihe nikigera tuze dutahe dufise ivyimburwa. Urakoze kukomeza kugira neza SSH, ukomeze kuyitaho mu mpande zose, ukomeze kuyihezagira no kwizigama, ukomeze kuturinda twese. Uzobukoze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.